nakuze numva mu Kirundi bavuze ati uteye ibuye mu mwijima imbwa ifashwe n'ibuye niyo yabira. Mu Kinyarwanda nibaza ko bisa ngo uteye intosho mu gikari imbwa ifashwe niyo yabira. Hari abantu benshi bafashe ijambo rya Tshisekedi Chilombo ejo muri Bruxelles nko kumengo ngo yakarasaba ikigongwe Kagame, ariko sivyo namba. Mbe murazi kukuri kugira Kagame aje kwandika irya Twitter yo gutukana atuka Tshisekedi ko ameze nk'ingunguru igaragara itera urwamo ari uko yaravanye na Buros yarumvirije ijambo rya Tshisekedi, hanyuma ijya nama iheze ijya forum barimwo aregera Kagame amubwira ati yagutanze wese. Tshisekedi Chilombo ejo yakoze ibintu abantu batari biteze, ni naco gituma igihe reka aravuga ijambo yakomewe amashi menshi cyane. Mbe mwarumvise amashi Kagame ari karavuga? Oya namba. Chilombo yateye ibuye mu Rugwiro village rifata Kagame ngaha incoreke ziwe zikoma induru. Gende muhinyuze musanga Twitter za Olivier Duhungirehe akoma induru atuka Chilombo. Gende urabe Ange Kagame umwana wa Kagame yaraye atwitinze atuka Chilombo. Ibi byose bagiye kubikora ari uko bagiye gutahura ijambo Tshisekedi yavutse. Sibo bonyene ariko hari abarundi, hari abanyarwanda, eka hari abandi benshi bafashe rya jambo rya Tshisekedi nkuko mengo ariko asaba ikigongwe Kagame. Oya namba. Ndabereke igituma atariko arasaba ikigongwe Kagame. Mbe mwari muzi ko Kagame ataratumiwe muri irya forum? Mbe mwari muzi ko Kagame mukuza muri irya nama yaje yinyegeje ngo atinya gutegwa amabuye no gutegwa amagi bivanye na tension yari isanzwe hari mu Bubirigi hamwe no Rwanda? Mbe mwari muzi ko Kagame atari no mu rutonde rw'abavuga amajambo? Ibi byose reka nze tubije imuzi n'imuzingo. Muca mumenya ko Tshisekedi atariko arasaba ikigongwe Paul Kagame, ahubwo yamuteye umunana. Twagiye imbere ko dutangura vyose, reka mbanze ndabahe kaze na karibu kuri Fleury Podcast TV. nkuko bisanzwe ndabaramukije amahoro y'Imana, ndizera ko muguwe neza, abari hafi n'abari kure, abadukurikirana bari mu Burundi, abadukurikirana bari mu karere ka EAC, abadukurikirana bari muri Afrika, muri Amerika, muri Europe, Asia, Oceania na Amerika. Kaze kandi kuri Fleury Podcast TV. Reka rero turabire hamwe ukungere byari vyifasha. Nkuko bisanzwe twese twaraye turonsa amakuru ko bahuriye mu Bubirigi muri forum yahuza abantu benshi cyane, abakuru b'ibihugu benshi, ibihugu bitandukanye, aho muri iyo forum harimo abantu bose begwa n'urubanza canke na mediation canke bakoresha ingufu nyinshi zidasanzwe kugira hagarukanwe amahoro mu karere ka kuburasirazuba bwa Kongo. Vyagenze gute rero? Ibi byose bitangura aya majambo yose na kino kiganiro canke naburo gusesanguzi ndabikoze bivanye n'ijambo Felix Tshisekedi yavuze. Benshi bagakora ama emoji, bagatwita, bakanamutuka. Mugabo ugenda urabe diplomasi canke aba diplomate muri Kongo nta kintu na kimwe bavuze cyo kumucoza, kubera baratahuye message canke umunana yari yagiye atekeye. Abanyarwanda baja kutahura mu nyuma. Reka rero nanje turabire hamwe ndawubatahuza. Ubwa mbere twibuke neza ko Tshisekedi yatanguye avuga ko bari inama ntiyari mu vya politike neza na neza, ariko Tshisekedi yaravuze ibintu vy'amashamba, aravuga n'ibindi vy'ibidukikije. Agetse ku ceshamba cavuga ati ariko mwibuke ko amashamba ya Kongo abarizwamwo imigwano. Rero reka profite ino occasion ko Kagame anyicaye imbere ndamuhe buno butumwa. Niho rero bace bavuga ati ngo asavye ikigongwe. Mu majambo yakoresheje yavuze ati nta kuntu tworondera amahoro nk'abantu b'abagabo, ndaguhaye ukuboko ingo twicare tuvugane nk'abantu b'abagabo birangire, kubera ko wewe niwe ukuye kuja kubwira M23. Utegere neza ijambo rero ryugariye. Tshisekedi n'amajambo yiwe abwira Kagame amwicaye imbere mu bantu mwisinzi ry'abantu harimwo ujejwe Afrika, Union Africaine, Union Européenne, Amerika, bajya ba Buros n'abandi benshi, bajya bose badoha. Hari abantu benshi cyane hajya muri irya forum. Aramutunga urutoki amubwira ati kuko ari wewe ukwiye gutegeka M23 iriko iratera imigwano muri Kongo kandi ifashwe mu mugongo no Rwanda. Urumva rino jambo, kuko wowe Kagame ni wowe ukwiye kubwira M23 igahagarika imigwano kuko ari wewe uyifashe mu mugongo. Mu jambo Kagame yavuze nta kintu na kimwe yigeze yishura kuri iryo jambo, ahubwo ingaruka z'iryo jambo muca muja kurisanga kuri
Twitter zabo bose nababwiye Olivier Duhungirehe, Kagame, Ange Kagame n'abandi benshi barakoze utu emoji twerekana ngo Tshisekedi ngo afukamiye Kagame, ariko bajya nabatatahuye. Nivyo ndi mpanda babwira ati mwumvise inkuru mukabona n'amajambo, icara hasi musesangure. Ubwenge Imana yarabuduhaye, n'ijambo ry'Imana ryo nyene riravuga ati shishoza. Abaswahili nabo bakavuga ati kwakiriya kuambiwa changanya na akili yako. Ku bintu bakubwiye ongeramo ubwenge bwawe, hanyuma urabe resulta utora. Reka rero ntaramubandanya ngo ngere kure, mbanze ndabashiremo akavideo gato ndabereke urutonde rw'abari kuvuga ijambo. Naye nababwiye mu ntangamarara ko Kagame atari yatumiwe, eka no kuza yaciye mu gikari, aho Tshisekedi i Bruxelles yarategerewe n'abakongomani benshi na diplomasi yiwe yose, baba baserukizi ba Kongo mu Bubirigi, n'abandi benshi b'abakongomani y'aba diaspora. Ariko Kagame nta muntu numwe yanamubonye, no ku kibuga c'indege ntibagiye kumutegera, bamubonye ari muri forum. Ibi byose ndaje ndabibereke, ndabasiguriye n'igituma ibi byose vyabaye. Yagiye n'ibimara yagiye amaramara ivanye n'amajambo Rwanda rwari rwaranditse ku Bubirigi ruvuga ko ruciye imigenderanire yose ya diplomasi. Ibi rero ndaje ndabibahe imbere yuko ndandira canke saragara, hinge ndabashiyemwa akavideo. Aka kavideo ngomba nabereke urutonde rw'abari rwakozwe rw'abari kuvuga ijambo Kagame nta urimo. Reka tukarabire hamwe. Amajambo handitse speakers, n'urutonde rugaragara rw'abantu bari bateguwe ko baza kugira ico bavuze, baza gushikiriza ijambo. Nta Paul Kagame arimwo muri uyo image yose mubona. Murabona ko harimo bamara mafoza, harimo Tshisekedi ngaho. Reka ndamwegereze gato. Tshisekedi n'uyu muramubona aha nyine washize ko Kirsel arimo, ariko Kagame muri uru rutonde uhere ku ntango gushika ku mwisho. Ni mugombe muje no ku mapage yose ya internet iyi Global Gateway Forum ntiyararimwo. Aba nibo bari bateguwe gushikiriza amajambo Kagame yabaye bwongegwemo. Twese duhejeje kurabira hamwe ko urutonde rw'abari kuvuga, kwera biri mu Congereza banditse speakers. No muri programme na programme reka cende yibashira ko ngaha nyene muce muyiraba. Muri programme ibi byose ndiko ndababwira Kagame ntiyararimwo. Kagame nico gituma benshi bavuga ati yoba yaje mu nzira yihe. Bamwe ngo yaratakamvye kwa kunda asanzwe afukamira abazungu, mugabo ageze muhira kavyimba. Mutegere neza, ageze hariya mu Rugwiro village, ageze Kigali aravyimba kireka abanyarwanda bose ko ari umuntu akomeye, ariko ari umuntu ari faible, ari umuntu amajambo yonyene yandiko ndavuga amubabaza. Ubusesanguzi bwonyene ndiko ndabafukura. Vuba ngiye gutangura ikiganiro citwa tubafukure. Tuzoza turafukura abantu babe bamwe, haba mu Burundi, haba mu mahanga, haba abigira akananira abahinga, tubafukure ukuri kuja habona. Iyo Kagame dutanguye kubafukura mu Rwanda canke tugakora ubusesanguzi busa nk'ubu, buramubabaza cane gose. Mwabonye ko urutonde kujya nyene bagiye baravuga amajambo benshi bariko cemuraba rero ku rutonde inyuma ya Felix Tshisekedi twese twabibonye. Ehe ngaha twongere dusubire tuharabe. Inyuma ya Tshisekedi nta Kagame ahari. Mugabo mwibuke neza ko Tshisekedi ahejeje Kagame nawe yaciye amukurikira, baramweseyemwo. Rero ibi nivyo twikuye kwicara hasi tukiyumvira, Kagame ni kubera katari mu rutonde, ni kweki Kagame batari bamushize ku rutonde rwa diplomasi kugira agaragare nkuza kuba muri irya nama. Mbe ndababaza ikindi naco twiyumvire twese, ni kubera iki Kagame iyi nama zose ahuriramwo na Tshisekedi ntiyazitaba, haba muri Amerika, haba Doha, eka n'ahandi henshi babahamagara ngo bahure kuri table ronde bavugane canke basinya amasezerano. Kagame swat yaragwara. Ndabibutse ko Kagame yagwaye ikintu c'indwi zitatu, aho benshi twagize n'amakenga, haba mu Rwanda, haba mu Burundi, eka no mu mahanga. Mwarabonye kuza France 24, BBC, za RFI n'izindi mbonesha kure nyinshi za Al Jazeera zikeka ko Kagame yoba ayakitswe n'amagara canke yitavye Imana, aho bavuze ko yagiye kwivuza no mu Budage. Eka twese twarabivuze kubera umukuru w'igihugu amaze indwi zitatu, yaba umuvugizi, yaba leta y'u Rwanda, yaba ubwiwe ntiyavuze, yaba umutambukanyi wiwe n'abana ntibavuze. Twese twari tuzi ko Kagame kabaye, aho gwako bariyumvira strategy yo kumuhamba. Hajya yari yigwaje kugira ntagende gusinya muri Amerika. Ndabibibutse, ndazi neza ko mwese dukurikirana no politique canke bino bintu biriko biraba mu karere bitaryoshe namba biriko birategwa
n'igihugu kimwe canke bibiri arivyo u Rwanda, Uganda eka na Kenya. Ubuhoho vyaragaragaye ko bigera kuri bitanu, aho Sudani yagaragaye ishigikiye u Rwanda, aho Somalia nababwiye ko abasirikare ba Somalia aribo bacunze umuntu witwa Joseph Kabila aheruka gucirwa urubanza rwo gupfa ahantu mwizinga bita kwijwi hari nababwiye ko acunzwe n'abasoda ba Somalia. Abasudani bose baragiye nko ku mugaragaro. Ibi rero byaramaze kugaragara ko ari kagatsi ko kibihugu bitanu vyagiye hamwe, arivyo kenshi dukunda kuvuga canke haba mu gifaransa canke haba muri Afrika ko ari bagomba gukora balkanisation canke ari empire hima canke vya bihugu biyobowe n'abaniro tiki. Ibi tuzodasaba bigaruka ko bukebuke ukungene ibuye rizogenda riraduga. Nababwiye ko ibuye riserutse ritaba rigishobora kwica isuka, kandi nibaze ko atari izi nguvu z'intambara bariko barakoresha, izindi nguvu zose baramaze kugaragara. Ubu tubana tuzinanye, ndibaza ko indongozi z'u Burundi ubu zizi umweneme w'akarere, twebwe abanyagihugu turazi umweneme w'akarere, haba mu Rwanda canke hehe no muri ivyo bindi bihugu biko baratera intambamye canke vyica bisesa amaraso mu burasirazuba bwa Kongo. Bose barazi ko indongozi zabo arizo ziriko ziracocera, arizo ziriko zirakora ayo mabi, zikora ayo mabwa. Rero nako ndababwira ati nimutegere mubanze muyumvire n'igituma Kagame yitavye mu Bubirigi atahora yitaba ahandi hose. Kagame kumbure ngera yarakumbuye kuraba Faci Chirombo, umugabo yasuzuguye, umugabo Kabila we yagiye kumwesplika ko amuzi, yakuriye muri bourgeoisie, ibintu by'intambara to resista canke baramurungirutse mu bwonko akavuga ati uriya tuzomushobora, ni 1 week tuzotumurangije. Ubu akaba abijije indugumba ku rubuga rwa diplomasi. U Rwanda rwarasubiye inyuma cyane, u Rwanda ntigumvigwa. Nico gituma mubona u Rwanda yuko rakoresha ingufu nyinshi, ruva mu bihugu bimwe bimwe rwari rusanzwe rufitaniye imigenderanire, ruja mu bindi bihugu cyane cyane yuko raja mu bihugu by'abarabu. Ndibaza ko mugoma mubona ingendo n'abagenda mu Rwanda benshi nabo muri ivyo bihugu by'abarabu, aho Kagame ariko arahindura umuhora kuko benshi baramumenye. Nariko ndababwira ko Tshisekedi ageze mu Bubirigi yakiriwe neza, yakirwa n'abadiplomate bose eka n'aba diaspora b'abakongomani. Reka navyo nyene akavideo ndagashire hano tukarabane. Hanyuma Kagame nawe nababwiye ko yaciye mu gikari nkuko abanyarwanda babivuga, je ndavuga ko yaciye mu canzu, abandi baravufise ukungene babisigura. Ariko ndi hano kugira dusesangure, ndabereke ko ijambo rya Tshisekedi ritari ryo kumusaba ikigongo, ahubwo ryari ryo kumwafonsa. Tshisekedi yamuteye umusumari w'ibeto, Kagame aja kwikangura ageze mu Rugwiro village igihe Burosi ahejeje kumunyiganza akamubwira ati wa mugabo kanguka, uko wita abandi bagabo ngo ni ngunguru zigaragara, ahubwo ni ugaragara udashoye kumva n'ijambo bagutekereye. Bageze muhira batangura kwandika amatwita y'umuryango, Ange arandika, se arandika, Olivier Duhungirehe arandika n'abandi benshi. Mugabo twita nkuru zashoboye kuba zoja ku mugaragaro ni ya Ange, ni ya Kagame, ni ya Olivier Duhungirehe. Murumva ko ibintu bitari vyoroshe, kandi igituma batahuye ko ari umusumari canke ari umunana bateye, raba ntibahora bakunda kwandikira rimwe. Ange ntiyakunda kwivanga no mu bintu cane cane vya politike yase, ariko umunana umaze kubafata sawa sawa. Nababwiye iyo uteye ibuye mu gikari, intosho mu Rwanda avuga ngo intosho, iyo uteye intosho mu gikari imbwa ifashwe n'ibweja. Iyo uteye ibuye mu mwijima imbwa ifashwe niyo ibweja. Reka turabire hamwe ndeke kubicisha amajambo ukungene Tshisekedi we yakiriwe agiye mu Bubirigi. Uku niko Felix Chirombo yakiriwe, munamubona Kayikwamba Wagner. Uku niko Tshisekedi yororotse indege, abadiplomate ba Kongo, abana bazungu bo mu Bubirigi, Kayikwamba cortege, bana ko yari yiteguriwe kandi vyose byari bipanze neza. Aba murabibona n'abakongomani n'abadiaspora b'abakongomani benshi bako bagwanira kugira bareko bamushikira, bamukuboko bamuramutse, bana ko ari umunezero ntangere. Sico kimwe na Kagame atamuntu. Nibaza twese duhejeje kubona ukungene Tshisekedi yakiriwe agiye mu Bubirigi, aho mugenzi we Paul Kagame yagiye aciye mu gifuri. Ngira yaragiye aranatakamba, canke usanga ari na Burosi yamuhamagaye amubwira ati ingo ndagusabire winjire wongere uhabwe ijambo, ntujanwe irari kuko Tshisekedi ahantu utari canke ahantu Rwanda rwasivye arahaturira hagasha. Nubu yarahaturiye, ariko abantu bataraguka cane mu mutwe biyumvire ko Tshisekedi ngo yafukamiye u Rwanda. Nta Tshisekedi yafukamiye u Rwanda. Benshi nabonye bakoresha amajambo yakoresheje igihe yari kariyamamaza,
igihe yari yambaye umupira wera n'inkofero yera canke yari yambaye ishati yera n'inkofero yera ko yavugiye habiri. Hari ahantu yari yicaye umengo ari muri televiziyo, muri studio ya televiziyo canke y'iradio, ahandi naho yabivuze ariko ariyamamaza aho yari ahagaze. Akajambo rero bakonze gukoresha bavuze ati ngo amwende escarmouche chandasa mu Rwanda. Ako kajambo niko bagiye barakoresha ngo none ngo umuntu yavuga ngo amwende escarmouche ngo yatanguye kuvuga ngo jotan la main. Hajya Tshisekedi nkoresheje ngerageje gusigura amajambo ya Olivier Duhungirehe yanditse kuri Twitter ngo Tshisekedi kwa Olivier Duhungirehe mwibuke mu Rwanda yoba ari we munyarwanda wenyene yumva igifaransa canke akivugana neza na mitende. Olivier Duhungirehe rero yaranditse avuga ati ijambo Tshisekedi yavuze ryarimwo kwicisha, kwica inzehe, kwigira umubebe, kwirizariza kugira yigira umweranda. Nako ndababwira ati bagiye kubitahura mu nyuma ko karakenge Tshisekedi yakoresheje. Yashatse kwiyambura ububi n'ububisha. Muratwa yanavuze ati ngo je u Rwanda canke Uganda eka n'ibindi bihugu byose duturanye duhana imbibe tubanye neza nakabi kanje. Tshisekedi je narayenda mukuriye inkofero. Tshisekedi no mu diplomate yitekerereje uko bari bamuzika. Eka ni benshi na jo bwanje ndavye abakongomani benshi baba ngaha mu gihugu cy'u Burundi bagenda baramuvuga. Nanje navuga ati ngira Tshisekedi intambara ntazoyishobora, ariko maze kubona Wagner ahagurutse haraba urugamba rwa diplomasi d'abord. Hari iyo umuntu atsinda urugamba ntarutsindira ku rubuga, arutsindira muri diplomasi. Kugira uronke support, uronke abagushigikira nuko uba ufise talent, ufise impano yo kuresha canke ukaba ufise amafact. Ni bibiri no muri sentare ugiye uzi kuvuga neza uratsinda umuntu, kuko mu Kirundi bavuga ati uburana n'umwana akaguha urubanza. Ndasubiyemwo mu Kirundi wacu tuvuga ati uburana n'umwana akaguha urubanza. Ufise impano yo kuvuga neza canke ufise technique nkizi nyene ubona kongera kirakoresha, izi nyene Tshisekedi ari karakoresha zirambuye u Rwanda zirarugarugaza. None nk'umukuru w'igihugu Kagame kuva ryari atanguye kuzaratukana? Si kuvaho azengerejwe na Kongo yaratukanye mu kwibuka ndabibutse ko bamara iminsi 100 atawuvuga nabi, atawutukana, atawubibugwanko. Ariko Kagame ku munsi wa mbere wo kwibuka 31 yaratukanye za gotuhere n'ibindi byinshi muravyibuka. Inyuma yaho yaratukanye mu tunama yagenda aragira mu Rwanda mbere y'abadiplomate biwe, abashikiranganje n'abandi, kubera Kagame arivyimbisha mu Rwanda kandi kugira atere n'ubwo bayerekane kakomeye cyane. Muribuka mbere y'abadiplomate avuga ati ngo ndarokonesa ngo umuntu yapfuye canke umusazi utagira ubwenge, ngo indongozi zimwe umva yagerageje gutuka. Subwa mbere amututse ko ari ngunguru canke umuntu atagira ubwenge, ariko umuntu atagira ubwenge akakubiza indugumba nkuko. Nibaza ko finale mutanguye kubona ko umuntu atagira ubwenge nawo butanguye gutubwawe. Benshi umukobwa wa Kagame nawe Ange yavuze ati ngo Tshisekedi ngo agwaye ingwara ya amnezi n'ibindi byinshi bisa n'ivyo Duhungirehe yavuze, ngo yiyeza, ngo yibagiye amajambo yavuze ivyo vya Mondre Escarmouche ngo cantera mu Rwanda, ngo yaravuze ati ngo je peux pilonner canke bombarder Kigali ntavuye Kinshasa. Aba majambo se yego Tshisekedi twarabonye yavuga, naho agacangira bagagaruka aza kuvuga ngo nta migenderane mumbabare. Tshisekedi yarankungumuye kweri. Tshisekedi jewe sinamufashe muri iyo nzira abandi bamufashemo, ariko kandi ndizera hamwe na mwebwe Barundi n'Abanyarwanda n'abandi bahezagiye kumva no rimi ndiko ndakoresha, mwebwe mubonye kino kiganiro, mubonye buno busesanguze, muca mutahora ko ijya karata Tshisekedi yakinye ni bwana Kiyembe gwarundi gwirabura twakunda kurondera. Iyo ufise bwana ya Congo canke yabushiriye canke yakopa ijya mutima, ntiwabona ko ufise bwana. Mugo ufise gwibwana rumwe gwikiyembe, rumwe gwirabura, rumwe rufise kiyembe hagati. Muramona no muri kazino ijya bwana ibijya cyane. Rero sinzi gituma ijya bwana imeze kujya, ariko reka tuve mu ikarata tugaruke muri politike no busesanguzi bwa hirya no hino. Rero ariko ndaza ndababwira ati benshi ni mureke kwihenda ni mukanguke. Tshisekedi ntiyasavye ikigongwe Kagame, ahubwo yamusize ku karubanda, amugaragaza neza ko Kagame ariwe boss, ariwe mwene M23, kuko yavuze ati twicare nk'abagabo ku meza. Rika jambo rya Tshisekedi reka ce ndaribashiriramwo ngaha riri mu Gifaransa. Ndagerageza kuza kubasigurira canke reka mbanze ndabivuge mu ncamake hamace ndarishiramwo abumva ururimi rw'Igifaransa baraza kumva ko ivyo mvuze ari byo Tshisekedi yavuze ati ko ndangiza Imana nkakubona imbere yanje, tuyage nk'abagabo, je totalame henda guhaye ukuboko, tuyicare tuvugane nk'abagabo, comme des braves,
umva ni kwa kundi no mu masinema sinzi kenshi je naravye amasinema haba mu Burundi canke mu mahanga hari amasinema kenshi iyo asase na acteur bahuye ari umugabo ku wundi naho mwa bafise inkoho yuzuye amashene ubundi akaba afise imipanga canke afise roketo kenshi urakunda kumva ngo none ko wiyemera ngo shira hasi hamaduterana igifunsi dupfe nk'abagabo tugwane nk'abagabo ako kantu niko Tshisekedi yakoresheje tugwane canke tuvugane comme des hommes braves ntiyavuze ati ngo ndagufukamiye comme des braves ingo tubiheze comme des braves je totalame yashatse kwereka makungu ko we nta kibazo afise kandi nta n'ingaruka ndende afise ingo twicare byose birarangira benshi ngo asavye ikigongwe oya akandi kajambo rero kenklina kabobera umusomari u Rwanda na Paul Kagame yamubwiye ati kubera wewe ari ufise igambere n'ijyanyuma ushobora kubwira M23 ihagarike ububisha on a perdu des millions de morts urumva twarabuze abakongomani benshi bapfuye abanyagihugu amamiliyoni n'amamiliyoni hagarika bwira M23 ihagarika ubwo bwicanyi kuko ni wewe uri boss wayo ni wewe uyifashe mu mugongo ivyikora byose ni wewe iryo jambo mwumva ryo gusaba ikigongo oya namba Tshisekedi yakarasaba ikigongwe Kagame ahubwo yakaramwafonsa imbere y'amakungu kandi gihe Kagame avuga Tshisekedi avuga ati il faut qu'on finisse ça comme des braves baciye bakoma amashi nyereka ahantu Kagame ari karavuga ijambo baramukomeye amashi rero barundi kazi nkuze kino kiganiro ndiko ndaja ku kazi kubera no mwanya naronse murabona ko nahagaze ku ruhande hama rero ndabakengurukiye mwe mu dahengeshanya gukurikirana Fleury Podcast TV n'ibiganiro bigenda biraca kumbonesha kure ya Fleury Podcast TV narababwiye ko atamwebwe nta Fleury Podcast TV ndabakengurukiye mwe maze kugira sabone canke subscribe ndabakengurukiye namwe mwafashe kino kiganiro ari uko babahaye link canke mwagifatiye hagati ndabakengurukiye cyane gose namwe ntimwibagire kugira sabone canke subscribe kugira ejo canke higa ejo canke mu wundi mwanya twashaka ikindi kiganiro muze kuba mu bambere mu kironka hakiri kare hama tubandanye twagura umuryango wa Fleury Podcast TV turonka tuzoza turahanira ivyiyumviro mutibagiye ko iyo ntakoze live nkakora ibiganiro nk'ibi dushirako vyamaze gutegurwa duhurira muri commentaire niho tuza turahana ivyiyumviro bigenda bitandukanye bivanye n'amakuru kumbure mba ntaronse ko imirimo ya misi yose mukanyandikira mukavuga ati ibi ubibona gute ibi ubivuze kwiki naka nimba yagize kuna kuriya tukamuhagurukira tukamugorora canke tukamukosora canke tugahanurana twese muna udakosha nk'abana b'abantu kandi ndizera ko twese tugwana urugamba kugira twambike iteka twambike ishema igihugu cacu ciza c'u Burundi kugira twese tubone giteye imbere tukurikize n'imbono kazoza indongozi zacu ziza z'igihugu cacu ciza c'u Burundi nkama ndankiza ndababwira ati mwibuke kuja kugira sabone canke subscribe kuri Ingoma Magazine kugira tugume twagura imbuga z'urugamba twarahagurutse turabakunda cyane.